Abarundi baba mu gihugu c'Ubushinwa bararonkeje kuno wa 20 Myandagaro ibikoresho vy'ishure, ishure shingiro rya Mitakataka mu ntara ya Bubanza. Ivyo navyo bikaba bigizwe n'intebe zo kwicarako, amakaye n'amakaramu ku bana abantu nikora n'imfuvyi bagera ku 230. Bakaba kandi bararonkeje imyambaro y'ishure abanyeshuri babaye mu bibanza vya mbere kuri iryo shure shingiro. Nimbona Valeri arongoye Ecofo Mitakataka akaba yarakengurukiye cyane vy'imvamutima abo barundi ba mu gihugu c'Ubushinwa biyumviriye gufasha iryo shure rya Mitakataka. Ega barundi mukorera mu gihugu c'Ubushinwa mwadutabaye kanini, mwabonye ko abavyeyi bakengurutse kuronka amakaye, bamwe bagiye bavuga bati turashimye nabuginga amakaye azimvye byo duhanze gose. Nanje nk'umuyobozi ndakengurutse cyane bikomeye kuba ndose aho kwicarika abana uhezagira cahezagira abana. Natwe turabashimiye ko mwahezagiwe mugasha muduhezagira. Ego intebe 60 by'ukuri twakomye amashi, twanezerewe. Abigisha bafashije gushima bumvise banezerewe, nabo niba ariko barigisha abana bicaye hasi nabonye numva ko mu mutima bitagenda neza. Turabashimiye cyane kandi tubifuriza kuzosubira muri kiya gihugu maje muzananyemwo, muze mugenda amahoro, mukore ibirama, hanyuma musabira abana bo kugira ngo ejo baze bansubirire, hanyuma ejo namwe haze haronka abandi bazoza muri ivyo bibanza murimwo. Murakoze. Usangwa serukira abarundi ba mu gihugu c'Ubushinwa nawe nyene agira ati turafise ku muzirikanyi ko abana b'abarundi bo kwiga baguwe neza. Turishimye cyane uko mutubona ngaha, twabaye bakeyi twaserukiye abarundi benshi basanzwe baba mu gihugu c'Ubushinwa, na cyane cyane nk'ibice 90% ku barundi baba hariya n'abanyeshuri. Niho rero twavuze duti turabe ico twoterera twokunganira urwaruka rwiga kw'iri shure, turabe ico twokunganira iri shure kugira ngo abanyeshure bashobore kwiga bamerewe neza, bafise ibikoresho bikwiye kandi banicaye neza. Nuko niho twagiye hamwe turashobora mu mikoro make dufise turashobora kwegeranya udukoresho twashoboye kuronka, ari natwo twaje kubashikiriza uyu munsi. Tukabasaba mu bishime uko biri, kubera natwebwe nkuko nabivuze benshi muri twebwe turabanyeshure, ariko murabona turabanyeshure bakuze. Iryo shure shingiro rya Mitakataka ngo ntirisanzwe rikenye intebe zo kwicarako gusa. Godondagura ivyo dukenye muhava mugete bwa bundi barabakene ruhebwa. Nukuvuga yuko hano turakenya amazi. Mu gukena amazi turafise itangi yoshikiramwe ariko amazi ntahashika. Kandi muri ubwo bukene bw'amazi dufise ikibazo gikomeye cyane. Ico kibazo gikomeye cyane nuko iri shure risanzwe riri mu mashure agaburira abana. Turagira ikibazo gikomeye cingena abavyeyi baje gutekera abana ingene bavoma amazi agashika hano, ingene bateka izo mfungo kugira ngo zishe ku mwanya bivanye n'ahandi bakura amazi. Tuvugiye hano dukura amazi batekesha mwe kubera munwa amazi ameze neza, mwaca muvuga ati abantu baracabaho ganuzi tuvoma ahantu bita muri kanari mwe mwoyanwa. Nukuvuga ngo turababara cyane kuba tudafise amazi. Bamwe ari amazi adushikiriye dusha bidufasha, murumva ko duteka turakeneye gukaraba, koza bya vyombo, ivyo byose usanga turiko turakoresha ya mazi, kandi abana nabo baje gufungura bakaronka amazi banwa. Nukuvuga muri ubwo buryo bw'uko tutaronka amazi banwa, nategetse abana yuko umwana wese yama yibangikanije akabodoka k'amazi kugira ngo imbere yo kufungura bakarabe, kandi baje gufungura bace banwa amazi barenze kuvyo bafunguye. Abana baragerageza kubikora uko basanze nabo bibafasha. Ubundi turabakene b'amazi kuri iri shure, kandi nabo mu micungararo nabo hamwe tuyarose nabo byo bariteka kuri bo, twese tuboheza bakamererwa neza. Iri shure ryacu ni ishure riri mu karere karimwe abantu benshi. Nukuvuga usanga mu mashure dufise abana benshi mu mashure, ku buryo umwigisha usanga afise abana 90, 80, voire même n'ijana. Ivyo rero bitumwa niki? Ni bwa bukene bw'ibirasi.
bwa bukene bw'ibirasi buca butuma abo bana baba benshi ku mutwe w'umwigisha umwe. Ico twosaba turose ubutunganira hamwe n'ubumubishoboye kuko ngo abaye mwiza bamuzima bana bivuze ngo ushimye abayongeje mukadufasha mukatwubakira n'ibindi birasi nka 2 naho coba kimwe twokoma amashi mukatwubakira ibindi birasi kugira ngo ubwo bwinshi bw'abana buri mu birasi bugende bugabanuka. Kandi namwe murabizi kujya nyene mwize murambwira abana muramvuga nuko twege twize siko abana bariko bariga ubu biboneka abana gituma batamenya hanini nubwo bwinshi bw'uko badashobora gukurikiranwa n'umwigisha bamaze kuba benshi kumwigisha na wenyene bica bimunanira bari bake mu mashure niho haho niko ndasaba yuko mubishoboye mukatwubakira ibirasi bishika nka 2 vyotanga uwundi mwimbo usumba n'uwo turonka. Felicien Doricimpa umuhanuzi ajejwe intwaro n'ubutunzi mu ntara ya Bubanza nawe nyene akaba yarashimiye abarundi ba mu gihugu c'Ubushinwa bafashishije ivyo bikoresho mfashanyigisho ishure shingiro rya Mitakataka. Kw'izina ry'abarongoye intara ya Bubanza twagiye dufate kano kanya by'umwihariko kugira ngo tubashimire ukigoro kadasanzwe no ku mutima w'urukundo mwaje kutwereka uno munsi. Mwebwe barundi bene wacu mwateye intambwe gatoya mugasimbira hakurya y'amazi nko babivuga mu gihugu c'Ubushinwa. Turabashimiye bimwe by'imva mutima ukuntu mutigeze mwirengagiza igihugu canyu ndetse mukiyumvira ikiciyumviro ciza cyo kugaruka kugira ngo mushigikire mu bitari bike cyane muri iki gisata c'indero. Hariho abavyeyi bariko baraziyanga biyumvira aho bukera ingene bizogenda, namwe bwe mwarabibonye ku isoko ingene bisigaye byifashe igiciro c'amakaye nukuri mumbe ko ari igikorwa kidasanzwe mukoreye imiryango itari mike ya hano muri zone Mitakataka muri komine Bubanza no mu ntara ya Bubanza. Umwana umuhaye ikaye ukamuha n'ibikoresho mfashanyigisho ngo ubumuhaye inguvu zo kubandanya ivyigwa. Ivyo navyo bikaba bivugwa na Hatungimana Bernard umuhanuzi mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Bubanza. Murazi ko umwana umuhaye ikaye umuhaye inguvu zo gushobora kwiga, umuhaye igitabo ubumufashije gushobora kwiga neza aronka igikoresho mfashanyigisho neza, umuhaye intebe umufashije kwiga yicaye neza agashobora kwiga abinezererewe. Twagomba rero gusaba ababarezi bakoraniye ngaha kuzofasha abana baregwa kuzobungabunga neza iyi ngabire. Byozoba bibabaje mu gihe mu mwaka umwe tuza twumva ngo intebe zavunitse. Abaregwa murazi ko bagorana, tubasaba rero kuzoba hagufi yabo kugira ngo bafashe kubungabunga izi ngabire z'izi ntebe. Tugashima dukenguruka ko biyumviriye niyo shuri, tugasaba kandi ko niba bishoboka bozo kuyumvira n'ayandi mashuri yobakikije kano karere kuko ubukene bwo muri ino zone buriho.